Wiriwe neza munywanyi w'ibiganiro vyacu hano kuri Burundi News TV imbonesha kure yacu ari nayo yanyu imwe rudende mubasha kuba mworonka amakuru n'ibiganiro biba biriko biravugwa cane cane vyibanda ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi guturuka ngaha mu karere k'ibiyaga bigari. Ngwaye ikaze nanone aho dukurikiye uherereye hose, nyemera turebere hamwe amakuru ariko aravugwa cane cane twibanda ko ariko aravugwa nyine ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko kandi tunarebera hamwe byinshi bikomeje kugenda biranavugwa hirya no hino mw'isi. Amakuru ndaza kugenda babwira, ndaza kubanza mbasobanurire byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri Tsamuragwa. Tsamuragwa akaba ari umwe mu bana babasigwa n'umuhisi, uwo nawe akaba ari nawe yita ku by'umuryango akita no kubasigaye cane cane agafasha mu itunganya rye byose yasize. Uyu nguyu ni Keri Nkurunziza, akaba umwana wa nyakwigendera Petero Nkurunziza oze atwara igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi ariko aravugwa yuko uyu mwana yoba ashaka kuzagera ikirenge mu cyase, nawe akaba yozatwara Uburundi nk'uko afise iryo sezerano, ariko kandi harimwo abandi bantu bagiye batandukanye cyane cyane bamwe bari mu buyobozi bukuru bw'u Burundi, yemwe na madamu Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari umwe mu bantu batangiye kuba bo birwanya, aho turaza kubirebera hamwe nk'uko biriko bivugwa. Nk'uko rero amakuru yamaze kugenda ajya ahagaragara, uyu nguyu Angeline Ndayishimiye nyakubahwa n'abandi bantu ba hafi ku butegetsi bwa Ndayishimiye bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko uyu nguyu Keri Nkurunziza ndetse n'abandi bagiye batandukanye bobasha kuba bokorwaho iperereza mu rwego rwo kugira ngo bamenye neza ibintu baba barimo gushaka gukora, ariko kandi turaza kubirambura neza mu makuru yacu nk'uko tugiye kuyagarukaho. Ndaza kukubwira byinshi biriko biravugwa ku baturiye igisagara ca Bujumbura, dore yuko hariko amakuru avuga yuko bakomeje kugenda batungurwa n'uburyo ibiciro biriko bitumbagira, ibiciro cane cane by'ibicanwa birimo amakara, aho amakara yamaze kuzamuka ku kigero kitigeze kibaho na mbere hose. Ibingibi bikaba byaje kugenda bitera abanyagihugu ubwoba, bavuga yuko ibintu byose bari biteze kuri ubu butegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye tana kimwe babashije kuba boronka, usibye gukomeza kwibera mu buzima bw'imikakaro ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'umutekano muce nk'uko biriko bitangazwa cyangwa se biriko biravugwa muri rusange. Ndaza no kwerekeza mu buraruko n'umumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ndaza kukubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari ibigo bishika kuri 2 bisanzwe bikora ubushakashatsi ku bigendanye n'intambara ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye, harimo n'umutekano muke ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bibera ngaha muri iki gihugu ca Kongo, aho baje gusohora raporo ivuga yuko kugeza amagingo aya ngaya iyi ntambara ngaha muri Kongo by'umwihariko yongeye kubura guturuka mu mwaka wa 2021 yaje guterwa no kutumvikana hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'ica Uganda, ariko ubu ngubu byongeye kuba byoba abanywanyi. Akaba ari indi ngingo nshasha yaje kuba igaragara muri aya macimbirane ariko aravugwa, muri aya makimbirane akomeze gutuma abasaga ibihumbi n'ibihumbi bakomeje guhunga, abandi bakaba bari kugenda bapfa, abandi bakaba ariko bava mu byabo, harimwo abari guhungira mu bihugu byo hanze, abandi bakaba bariko banagerageza kuba bahungira mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse abandi banahungira mu nkambi zigiye zitandukanye ngaha muri iki gihugu ca Kongo. Ikaze mu biganiro byacu hano kuri Ndombonesha kure ya Burundi News TV. Niba ubwa mbere ushitse ngaha, reka ngusabe ukanda handitse sabone kugira ngo ucuraronke ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane, ariko kandi nanakubwira ngo kanda like utanga igitekerezo, ibiganiro byacu nabisangize ku banywanyi bawe. Wowe unkurikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi, uri mu gisagara ca Bujumbura, muri Gitega, muri Ngozi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye za Kayanza n'ahandi, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi mwese tubahaye ikaze, abadukurikira guturuka mu bihugu by'abaturanyi, ibihugu by'abanywanyi birimo igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose, ndabahaye mwiriwe mwese cyangwa se mwaramutse cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho muherereye hose.
turi hano mu gisigara cya Bujumbura, turi mu masaha y'igicamunsi ashira mu masaha y'umugoroba ku itariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Nyemerera turebere hamwe ibiko biravugwa cyane abadukurikira ngaha ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu, babwira ngo tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cyane tugaruka ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru akomeye cyane rero cyane akomeje kugenda aratugeraho kuri Keri Nkurunziza asigwa n'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze atwara igihugu cy'u Burundi, akaba rero ari nawe ategerezwa kwitaho umuryango ndetse agafasha mwitunganya ry'ibyo se wiwe yasize. Uyu Samuragwa rero natangiye mvuga haruguru ufise nyina aciye ubwenge, yitonda kandi afise ubwenge ndetse anasenga cyane byorosha cyane akazi ariko anakora kugira ngo agere ikirenge mu case. Impanuro z'uwo za Denise Bucumi Nkurunziza rero ngo zamubereye ingirakamaro, zimubuza no gukora amabi nk'abandi bana b'abategetsi, nubwo afise isezerano ryo kuzatwara Uburundi abihawe n'izo nkorabara nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. ngira ngo abantu benshi mwaramubonye igihe Uburundi bwahimbazaga imyaka 59 mbere, akaba yaranaronse agashimwe yahawe na Perezida General Neva Evariste Ndayishimiye abihatiwe cyane kubwo kwitwara neza. Nyuma yuko ibyo bibabaje rero cyane Angelina Ndayishimiye nyakubahwa ndetse n'abandi ba hafi ku butegetsi bwa Ndayishimiye bivanye n'ingene benshi bayagiye Keri Nkurunziza ndetse bahagije Keri Nkurunziza aho ngaho bamwe batariye umunwa bahise ntabwo bigeze barya umunwa mu gusaba yuko yohabwa igihugu mu maguru mashasha. Inkuru rero itararyoheye na gatoya umuryango wa Ndayishimiye, aho Angeline Ndayishimiye yaciye ategeka ko abasigwa na Petero Nkurunziza cyangwa se abasizwe na Petero Nkurunziza bose batangura gukorwaho itohoza ndetse bakamburwa amatungo yabo yose yarimwo ayo bahuriragaho n'ibihangange mu Burundi. Iryo shari rero ryavuye kuri Angeline, niwe yabwiye umugabo wiwe ati wowe uri ikijuju, nubona yuko uriko urasasira indava uwuzo gukura ku butegetsi. Aha rero mwibuke yuko uyu ataco atakoze kugira ngo atoteze mama buntu azwi nka Denise Nkurunziza, ariko uyu ubwenge buva ku Mana bwamugiriye nabi kenshi, abandanya yicisha bugufi ndetse akabasabira ku mukama. Keri Nkurunziza rero nyuma yo kubona ko nta keza ka General Neva yaciye afata ingingo zikomeye cyane zishobora kuvamwo ndetse no kugumuka, atanguza umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Yarahiye araregwa ko by'umwihariko azokomerera uwo wese ushaka kujya ibyo se umubyara yavunikiye. Amakuru yo kwizegwa rero dufise nuko yasabye Ndayishimiye kuva ku butegetsi ndetse agasubizwa amwe mu matungo y'umuhisi Nkurunziza banyurujije nk'uko biriko bivugwa. Mu by'ukuri Keri Nkurunziza yegereye zimwe mu ndongozi azisaba ko bo basubiza ayo matungo yari hanze, nabo baranana ariko ibi byose Denise yagumaga ahanura umwana kubireka, niko gutangura rero kumutera ubwoba maze
banamurundika kwiga ku ngufu. Kelly yabonetse rero kenshi ari kumwe na Desire Uwamahoro akaba umugenzi wiwe wa hafi. Ibi nabyo ntibyamwereye kuko uyu afatwa nk'uwegereye ubutegetsi bwa kera. Ese Kelly Nkurunziza ibi ngibi yatanguye uhejeje guha umukuru w'igihugu amasaha 24 ngo abe yatanze imihoho, yoba ahagaze kuki? Bamwe rero mu bajyango biwe ba hafi bagiheza kumva ibyatangijwe na Kelly icoba nicose ko ashobora kwicwa canke agapfungwa. Liyetona Kelly Nkurunziza kuri ubu rero nta makuru yaho ari aramenyekana, gusa amasoko yacu mu gisirikare yemeza yuko Kelly Nkurunziza yavuye mu gihugu ku munsi we imbere gato yuko atangaza ibi ngibi. Ibi byose ni ibintu biriko bigaragaza neza yuko General Neva ashobora kuzohura n'akaga gakomeye cyane, ashobora kuzahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe ntaco yabakoze ku mibereho y'abarundi cyangwa se ngo akomeze kubaka ubumwe yaratanzwe afitanye na Petero Nkurunziza. Ibi kandi bikaba bigaragaza neza yuko mu gihe arakomeza kumva ibyo mukenyezi yiwe ariko amusaba bishobora kuzatuma ibintu birushaho kuba vyoba bibi nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi turi ku itariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 mu mujyi wa Bujumbura rero mu gihugu c'u Burundi. Ngaha haravugwa amakuru y'izamuka ry'ibiciro by'amakara ku rwego rutigeze runabaho n'umusi n'umwe. Abaturiye uyu mujyi wa Bujumbura baganiriye na radio yitwa Abonesha FM bavuze yuko amakara ariko kwigondera umugabo agasiba undi. Bavuga yuko hari abafashe umwanzuro wo kureka kuyagura bagashaka ubundi buryo bwotuma babasha kuba bobana ibicanwa. Kuzamurwa kw'ibi biciro rero by'umwihariko ahanini ngo bishingiye ku kuba igihugu kiri mu bukene bushingiye ku kubura kw'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubusanzwe umufuka umwe w'amakara waguraga amahera ibihumbi bishika kuri 35 by'amafaranga y'amarundi, none kuri ubu ngubu uri kugura ibihumbi bishika kuri 75. Ni mu gihe uwaguraga ibihumbi 65 nawe ubu ngubu uragura hagati y'ibihumbi bishika ku 120 ndetse n'ibihumbi 150 by'amarundi. Uretse bamwe kandi mu bagenzi bafashe icemezo cyo kureka kugura amakara, hari n'abacuruzi bavuga yuko byatangiye kubagiraho ingaruka kuko ababaganaga bagabanutse ku buryo bugaragara, ndetse ngo nabyo bishobora kuzotuma ubuzima bwabo bubaho nabi. Si abo bonyine byagizeho ingaruka kuko n'abazana ayo makara nabo bibahenda bikabasaba gutanga byinshi cyane kugira ngo bayageze i Bujumbura, bityo bigatuma nabo bayahenda cyane. Abandi muri abanyagihugu bavuga yuko bahoraga bacana amakara y'igihumbi kimwe ku munsi, ariko ubu ngubu ngo bibasaba gukoresha byibuze ashika ku bihumbi 3 ndetse nashika ku bihumbi 4. Hari abasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakwinjira muri iki kibazo mu maguru mashasha, kuko ngo bitabaye ibyo ngibyo ubutegetsi bwiwe burakomeza kugibwaho icasha, nk'uko abenshi badahwema kuvuga yuko ngo kuva yajyaho igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'ubukungu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi uyu mukuru w'igihugu we avuga yuko ubutegetsi bwe bwazibye icyuho cy'ubukene abarundi bari bafite, aho kuri ubu ngo abaturage babuze aho bashyira umusaruro w'ibyo bahize. Ndetse kugeza magingo aya ngaya, ejo bundi General Neva usanzwe atwara ngaho igihugu cy'u Burundi ubwo yari mu ruzinduko yagiriye muri Zambia, yaje gutanga ibitoni zishika ku bihumbi 5 by'ibiribwa birimo ibigori, ibishimbo, umuceri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyamara kandi ibi ngibi yanabikoze mu gihe bamwe mu banyururu bafungiye mu ibohero rya hano muri Gitega rikuru cyane bavuga yuko babangamiwe ndetse batanaheruka kubona ibifungurwa ndetse ngo batunzwe n'amazi yonyine.
mu buraruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo hari raporo yamaze gusohoka ivuga yuko kugaruka kwa M23 kuva ahanini ku makimbirane ya Kigali ndetse na Kampala ingingo isa naho ari nshasha ku kibazo cya Kongo. Raporo y'ibigo bishika kuri bibiri by'ubushakashatsi muri Repubulika iharanira intwaro rusange yatangaje ko kugaruka k'umutwe wa M23 guhera mu mwaka wa 2021 kwavuye ahanini cyane ku makimbirane hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse na Kampala aho kuba impamvu zivugwa n'abakuriye umutwe wa M23. Iyi raporo yasohotse kuwa mbere yakozwe n'ibigo MTR ndetse na Groupe d'études sur le Congo bikora ubushakashatsi kuri politiki ndetse n'amakimbirane yazanye ingingo yumvikana nkaho ari nshyashya muri aya makimbirane ku kugaruka k'uyu mutwe wa M23. M23 kandi yigeze gufata umuji wa Goma mu mwaka wa 2022 mbere yo kuvamo ndetse no kuneshwa abayigize bagahungira muri Uganda ndetse no mu Rwanda. Ivuga ko irwanira guca ihohoterwa ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi ziganje mu Rwanda ndetse na Uganda ndetse no kurwanya ivangura uyu mutwe ushinza ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Mu ngingo nkuru zimwe na zimwe igarukaho iyi raporo ntigaragaza ibimenyetso ku byo ivuga, igaragaza uruhererekane rw'ibikorwa byagiye biba mu bihe runaka ikabihuza n'umwaka wa politike wari uriho ugatanga ubusesenguzi ndetse n'impamvu. Iyi raporo ivuga yuko bitandukanye n'ibivugwa n'u Rwanda ndetse na M23 ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Kongo irimo gufasha FDLR n'ihohoterwa rikorerwa mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ahubwo rero ni ingaruka aho kuba impamvu zo kugaruka kwa M23. Ivuga yuko nta bimenyetso bigaragaza kubura k'urugomo rwibasira abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mbere yo kugaruka kwa M23. Umuhari M23 ndetse na leta y'u Rwanda ntaco biravuga kuri iyi raporo, ariko M23 yakomeje kugenda itangaza yuko yongeye kugaruka muri Kongo kubera ko leta itemera ibikorwa by'urugomo irebera ibikorwa by'umurugo byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ivangura amoko ndetse no kunanirwa gukemura ikibazo cy'impunzi. Kigali nayo yagiye inenga Kinshasa kunanirwa gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ngaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bimaze igihe biravugwa cyangwa se binatangazwa. Uyu muhari wa M23 kandi nutinya kugaragaza yuko udatewe ubwoba no gukomeza kurwana inkundura. Raporo kandi yabiriya bigo ivuga yuko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu ngubu ngo ntacyo arabasha kuba yogeraho. Iyi raporo ivuga yuko Perezida Tshisekedi yasuye kandi yifuje gukorana n'ibihugu bituranye bya Uganda ndetse n'u Rwanda n'u Burundi mu kurangiza ikibazo cy'imitwe yitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ko mbere yuko M23 yongera kubura imirwano, bamwe rero mu ntumwa zayo bakiriwe i Kinshasa kuganira na leta bakamara amezi menshi cyane, ariko bakava mu kwakira ukwezi kwa 10 mwaka 2021 ntaco bagezeho. Nyuma y'imyaka hafi ishika kuri 10 y'agahenge, imirwano yongeye kubura Icyanzu ndetse na Runyoni hafi y'ikirunga cya Sabyinyo mu gushingo by'umwariko hari mu mwaka wa 2021. Iyi raporo igira iti ariko impamvu y'ingenzi yuko kongera kugaruka kwa M23 ikomoka kuri politike yo mu karere. Ingingo y'ingenzi yari ubushyamirane hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse n'iy'u Rwanda. Iyi raporo ivuga yuko kandi hari hashize amezi Kampala na Kinshasa baganira ubufatanye mu by'ubukungu. Muri Kamena 2021 izo leta zombi zasinye amasezerano mu kubaka imihanda ibiri Kasindi Beni Butembo ndetse na Bunagana Goma yari kubakwa na kompanyi za Uganda, ko uyu muhanda wa nyuma wo wagombaga guca muri kilometero nke uvuye ku mupaka w'u Rwanda.
Iyi raporo kandi yongeyeho ko mu Kwakira umwaka wa 2021 Kinshasa na Kampala byasinye amasezerano ya gisirikare yo kurinda ibyo bikorwa byo kubaka iriya mihanda. Hagati aho ngaho kandi mu Gushyingo igitero cy'ubwiyahuzi i Kampala kishe abantu bashika kuri 4 gikomeretsa abashika kuri 37 kigabwe n'umuhari wa ADF uvuga yuko urwanya ubutegetsi bwa Kampala, icyatumye Tshisekedi aha uburenganzira Uganda bwo gukora ibikorwa bya gisirikare muri RDC bigamije guhiga ndetse no kurandura umuhari ADF umaze igihe nawe wugarije ndetse unajegeza ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni kuko biriko biravugwa. Kuva Ibunagana rero ukazamuka Ishasha ukagaruka Ikanyabayonga hagati ya teritwari ya Rubero ndetse na Rucuro ndetse no kumanuka Imasisi kwegera Sake hafi ya Goma, M23 iragenzura igice cy'Intara Kivu ya ruguru iri muri ibyo bice. Mu mpera z'Ugushyingo umwaka wa 2021 hatangira ibikorwa byise Operation Suja bihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi. Mu kwezi kwakurikiyeho kukuboza Uburundi bwumvikanye na Kinshasa nabwo bwohereza abasoda muri Kivu y'Epfo gukurikirana umuhari Red Tabara na wari umaze igihe ugerageza kugaba ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyi raporo igira iti ibi bikorwa byongikanye byabaye leta y'u Rwanda kumva igeramiwe kandi ishyizwe kwa yonyine mu karere. Iyi raporo ivuga yuko mu gihe muri icyo gihe imibare ya Kigali na Kampala yari yifashe nabi, impande zombi zishinzanya gufasha abazirwanya. Abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda icyo gihe bavuze yuko impungenge zabo ko Uganda yakoresha umwanya yahawe muri RDC mu guhungabanya umutekano wabo muri uwo mwuka. Iyi raporo ivuga yuko u Rwanda ari rwo rwafashe ingendo yo gufasha M23 muri rusange. Abategetsi b'u Rwanda ntibemeza ko bafasha umuhari M23 mu kiganiro aheruka guha ikinyamakuru France 24. Perezida Paul Kagame yanze kwemera cyangwa se ahakane ko u Rwanda rwafasha umuhari M23. Yasubiyemo ko u Rwanda rufata ingingo zikwiriye kandi zishoboka zose mu kurinda umutekano n'ubusugire bw'u Rwanda. Bashimire yuko mubana nanje mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Twongere gusubira mu makuru ari mu kanya kanibuze turebera